ikizoba kizoba agiye kujya n'imbuga itawe reka ndabiki nagomba cyane we arebye we none ko yamushatse kuko vyihoje ari tugende ni mu vyihoje ni mu bireke basha mu bireke we ale bireke ibintu nk'ivyo ari ni mureke basha mureke muzo kugwana Marlene mu bireke Marlene mupfa mahera asanze muri kumubitira asanze kumubitira asanze kumubitira mu bireke mana miliyoni naguhereje aide cameraman none mama wanje hoje mu bireke ale mure ale none bani umuntu asanze kumubitira miliyoni umwanya wose ndamusangi wiwe byari kwijana nawe ukagenda nanje naragenda nakurihisha umva wasavye gura urumva rero baciye birihuye miliyoni umva bise ubwenge uyu narawirise kandi ibirori narabiriye kuri uwo miliyoni ibirori bitari bike jewe ntidushobora kumvikana kubera nasanze twakundanye n'igihugu kitagira ubwenge c'ikirofa twakundanye imyaka itatu yose yaraheze nta kintu na kimwe cy'akamaro nigeze ndakumara cyangwa ikintu na kimwe nagukoreye hari amahera wampa wewe yose wanerefona ngo ndagusanga byari kwijana uwo miliyoni narawuriye nanje rero nanzoheba STV Every Story Matters. Hey, les candidats de France STV murameze neza. Bonjour et bon après-midi et bonsoir abivanye naho muherereye. Hama murabiza kandi nahora nibagira. Ndabakunda cyane murano ku mutima wanje murabantu fana. Murabantu nkunda cyane. Ya muri make ndabakunda cyane. Murabantu banje hama murabana ndi kumwe n'umuhungu wanyu. Canke umuntu wanyu ndi kumwe na Ale ubuherutse mwarabonye ko twagiye yakundanye n'umukobwa aca muronderera amahera kugira asafire kumbure bagende kurondera ubuzima ariko uyo mukobwa acara yarya ayo mahera rero haheze amezi 10 yose nubu ntaragenda kandi uyo mukobwa yaciye amukatira yaciye amuheba sasa ibyo badukoreye kuri tele y'umupira hariya mu kinama mwarabibonye abarusha kwambara nkanje mboga nkaje wambara iki wewe rero ubu ni ubonye numva anyakanye imbere y'abantu none gashahari cyane nakindi kintu bisa no gufashurana agukubita imbere y'abantu yengire aramvuye nta ndero nankenya ufise none naye karaza kwishyuza amahera ashaka kuza kunyishyuza je twarakundanye nawe twaragendanye aze kunyishyuza amahera washaka nubake abazonyubakira barahari amahera warayampaye byaraheze kandi twarahebanye nta kuntu ucuza kwishyuza mu nyuma urumva amahera yaguhaye mugikundanye yayamaye tugikundanye ubu nawe twarahebanye je twosubirana je natwe umviriza inoti ndazifise urimenya none kandi ikindi naco ntihagende ikintu kimwe dusa kunsaba imbere y'abandi wewe nubo gukundana n'abatarabo gukundana urukundo ni hatari umviza rero ahubwo tuzogede wabo none umunsi rero yagarutse arambwira Sara Jesse ndacika intege ngo kandi umperekeze iwabo ubu naho tumusanga iwabo aha rero ubu ho sinzi ko baza kumvuna amaguru sinzi ko baza kunyisha nibyo ntazi ale mambo vipi fresh man ndashima kabisa umeze neza ego ndakomeye kabisa urabisa abakunzi ba STV aba bakunzi ba STV muraho meze bon ndere yuko turi kumwe na bon hama rero ale nuyu none ale aha turi ni he ino ikartse turimwo ni muri chana sinibuka neza kwe sinibuka neza gusa wambwiye ko aha aturi ariho iwabo na ntuze na Marlene ngani ani wabo ni wabo kwe iwabo ni hehe none ko mbona hari mango nyinshi ngaho abanyene duhagaze undi munsi ho baratumena imitwe oya bodo ahubwo uno munsi ahubwo ash uno munsi kwe ikibakira bakwe kumayera yiwanje ash no munsi ngira ndatahanye none yarejewe nk'impanuro kandi sinzi nuko abandi mu vyumva ibiriwe biba vyariwe nta kuntu basi wo vyihorera ayo maheruka yaheba hako tugenda birigwe barakuvunagura nina biheba hazogera aho abigira uyundi
umva ndabihevye afite jerabe ndabihevye jewe azogira akamenyero ku bandi ya azarajya abandi amahera naje navyo urumva nkeneye wewe ushaka umukomeshe uyamurihishe ku buryo n'abandi atazongera kubagirira ibyo bintu ego kwera lakini mimi kama ushauri vrema je nabona umenga ivyo bintu wovyorera kuko umuriyoni yarayagutwaye n'ububandanya kuba none ubu nubayeho neza ndabayeho nambara fresh ndabegwa ico nkeneye ndigurira ariko shaka ndamukomeshe kubera ndabihagarikije ari gihe yo kwama aragira kubandi bahungu bose naje navyo nkeneye rero umva ushaka gutanga akarorero abakobwa barya amahera y'abandi ego kwera sawa rero beje imbere je ntibanyivunagurire twende bigabasha hano kumengo hari n'imiryango myinshi umuryango wabo urawutse kumengo haranatekereje baduhamba muri aka kajo ahubwo mama yafuma yubakisha basi ni wabo basi engene haje hasa yafuma basi yubakisha ni wabo rega hari amahera utarondeye araryoshe kurya nico twa rero abakobwa bubu nibiyumvira nta kuntu umuhungu bohenda umuhungu akabahereza inoti umva jemba nawe mfite vision y'ahantu ashaka gushika ariko agajana kuyajya n'abagenzi biwe amva mu kirori kaje nawe namuhaye akore business jene namuhaye kugera arondeye passport yigire hanze agende murondera ubuzima kumbure hariho n'ibindi wakura mutegura yego kwera genda rega jana rindireho genda udodora ushaka bamvunagura genda udodora ushaka bamvunagura mana we dodora hari baratwica niyo nk'ubu yoca azazanye umupanga subira kandi udodora ubona yuko bari yesu arajewe jeje nangura kumva n'ubwoba ukuntu yadukubise Marlene ni sawa sawa umeze neza ego nguyu rero ramutsa kwanza abafana ba STV Marlene ndaramukije abafana ba STV muraho murakomeye hama nawe mwifuzi cyanje kurisha rwanje ubu we kuvona kubwiriye urumva canke namatwi ugira ndumva kandi namatwi ndafise nta muntu atumva adafise umuntu yumva yafise amatwi wewe ndibaza nta matwi ufise nta nindero ugira kandi ntiwumva uje kugirana indi ndayifise kandi ndumva namatwi ndayifitiye nje kurisha ndabasabye muve muhira Marlene basi muhereze umwanya basi muvugane sivyo rega Marlene umunsi muyahana mwarumvikanye n'ubu ni mwumvikana we ntwari urimo ego je sinarindi mwari ko yarandonde mugende mwereke basi nakwereke basi yale ikinamahera yakoze basi tumuyahe nakimwe nkeneye kumwereka kandi nakimwe nkeneye ko tuvugana nawe ni mutahe nta nakimwe shaka ko tuvugana jewe ingo basi Marlene muvugane je basi sindabirimo je ndi nk'icabona je nawe tuvugane yifuza sinkora ikibasi nifuza kundeka umva inyuma turekane nanje amaranje ugende uri director yaraheze none rega Marlene umuriyoni n'amahera menshi naho zo miliyoni 10 yaraheze amahera yatumashira ko krotire basi hajya iki krotire ni nyene kandi ahara abapapa ni haraba jewe uranyumva rero nyimba ushaka amahoro je ntuzumva ufise vision yo uhageze yaho untera muhiri wacu naho wanje abwo nyimba mwikunda ni mugende muragenda ni mugende wakoresheje nico ngeneje kumenya nkeneye kumva ntayaguhaye iraba ukuri naje sinema ntidutene induru Marlene basi ni mwumvikane basi ni mushwane mwumvikane mubi umbiriza naje kurisha utwanje imarero amanigira sha umbwira ikintu wakoresheje amangende cyangwa dwaruri Marlene urumva ale we bavuga ati jewe amahera kuyaheba singorana ariko nambwira ikintu yayakoresheje atacumvise ndace cyo kintu nave ngaha aha ntuva rero ntakikweretse cyo kintu ntuva jewe ntidushobora kumvikana kubera nasanze twakundanye n'igihugu kitagira ubwenge c'ikirofa twakundanye imyaka itatu yose yaraheze nta kintu na kimwe cy'akamaro nigeze ndakumara cyangwa ikintu na kimwe nagukoreye hari amahera wampa wewe urumva muriko murishura muriko ni donedo wishuza ronka amahera ndiha uri kujabo wasezanye kwanza
ngo chere impa amahera nkore business none narayikoze business ugafi wanje kandi ivyo nibisa umviriza indakwana ameze kuvuga ama nawe uvuge uko muri umwanya ndaje kushika regare ni done numva nawe ngo afise ibyagukorera amafaranga ibintu biruta amafaranga umuriyoni numva nana bisani naragukoreye ibiruta amafaranga umuriyoni kubera iki ntariko ndakwishuza wari igihungu kitagira n'ubwenge ahubwo utafise n'ubwenge sinakwambika sinagurira naforo tamungu nagurira mu mwanya byaraheze nanje amahera yampaye dukundanye ni nkuko wampaye ivyo birato n'impuzu n'amafondote ni nkuko wabimpaye byaraheze rero ishavuje tangwe kuduga nanga uvuga ngigimiza ukabana ndize ahubwo riramasabiri ndabasavye basha mureke induru mwumvikanye bose wanelefona ngo ndagusanga byari kwijana uwo muriyoni narawuriye nanje rero nanzoheba ikizoba kizoba urumva rero kugutelefona niyo mpamvu umwanya wose ndamusangi wiwe byari kwijana nawe ukagenda nanje naragenda narakurihisha urumva rero waciye biriha uyo muriyoni narawirishe kandi ibirori narabiriye kuri uwo muriyoni ibirori bitari bike umva uzo kumara iki mu buzima ibirori narabiriye neza cyane wewe nawe warandiye ku ikirori vyaraheze urumva rero mwishuranye agende mu gihugu habonetse nk'abakobwa 10 nk'aba igihugu tuba tonone none habonetse nk'abahungu nkamwe birofa wayamaye narayagusofse jina nagwenda kwizera sivyo sinzi kuzoronka undi muhungu yagukunda nkanje sinzi kuzoronka ndamufise kandi ankunda kuko unkunda ndamufise aba mu miliyoni zisubutayizo umuriyoni n'amahera kwanza ahubwo uri kirofana na mama wanje yosohoka yo gutwenga urishuza umuriyoni umuriyoni ni uri kurishuza umuriyoni franga namuhereje iranani biratofise naco ibinyene n'ibirato ndiko ngenda n'amaguru agaragara ibinyene n'ibirato nahura n'umukobwa rero urumva basha nabuja nico mvuga kuko barahanye none nocamenya ndabicagura byaraheranye kije cyari gihe tugikundana ni nkuko n'ubuto telefone ndankakwitaba uzofuma uhasiga agatwe kiwawe sinshobora uragerageza je ndi umwana w'umuhanzi ndi umwana w'umuhanzi nimureke basha mureke umva kugwana Marlene mupfa mahera asanze mwira kumubitira asanze kumubitira asanze kumubitira mubireke mana muriyoni naguhereje aide cameraman none mama wanje oje mubire ale none bandi urumuntu asanze kumubitira mureke Marlene nibireke none mugwanye none niyo solution none bacaba iwanje muriyoni acha ujamo ibirori uwo muhimbiri ngaho mbafu byihoje wenda gusabye no kurukimana byihoje umva uvuze ubwanga wowe cyenda muvunagwa ndabusiraje cyamvunagura ni mu byihoje ni mubireke basha mubireke we ale bireke ibintu nk'ibyo ari mana we umviriza none hako ayo maranje wantwaye ibyo yivuzamo asha narayatwaye kandi naguteye umukosi urimbwa ubu nawe uzofuronse sawa nta kintu mbuzi uravyona wenyene rindira ikizoba kizoba agiye kuja nimbuga itawe reka ndabiki nagomba jane we ale byihoje ale byihoje we none kuyamusi yacu kuko byihoje ale tugende ale wabonye ko baduhakije yari mana we baransutse kwa maji yari none ale izo franga ziheba yo mahera yahebe jane tuzosubira kugarukana baza konsika kwa maji na ugira iki cyese no yaheba jewe ntituzosubira kugarukana ivyo uzokora byose uzimenya ndakora action iyi imwe yonyene azoyivuzemo urimenya jane tuzosubira kugarukana none amahera deja yakubwiye yari ariye yaraheye ndakubaza yaba ari nkawe nahaye deja muri umwanya uba we yakoresheje iki mana jane ukuri nabyo mfise kuko ivyo mbonye ndabonye ayo mbonye ndabonye irya mbere bakuvunagura amaboko ubu nawe nanje ndabigiremo ingorane uzo kwigarukana jane tuzosubira kugarukana aho mvise garukana nzari guheta Vyose TV mwakoze kudukurikirana na la prochaine ciao
STV, every story matters.